ako gashaka duhiganwe mbe nikande kabwire kanyigane pumo bazika de kabaze kwanza uri de ndacabaganza nushaka ugenda uki de no shaka kurungika Belle Chris ngo twe tuributsa abantu jewe nta Belle Chris no rungika kugira ngo ishobore kumuca ko kugira ngo izina ryanje ngo ribandanye Belle Chris ahubwo ni wa wundi wo kugira ngo tumufashe kugira ngo izina ryiwe rishobore gushika handi hantu heza twaragerageje turabikora no jewe nta kintu nakime dukorana cerekeye buzz sinzi nawe kavyita buzz kuko nibaza ko nawe mwibariza ku ruhande rwiwe ariko iconzi coco nuko Belle Chris twarakoranye ndagerageza gukoresha ingufu zanje zose aho ngeza kumupushinga ariko navuga ko kuri uno munota nino satu ko turavugana Belle Chris arigenga ariko ni nyuma yiga indirimbo ya Sabi twace dusoreye yindi turi kumwe na Big Fizzo yitwa Irijoro donc aho vyari bigoye kumenya aho ndi so rero je mvuga yuko Big Fizzo Sabi nabagenzi biwanje kandi n'abantu bambere bakunda kunyakuhaje abane ntege novuga mu bafane banje bambere mfise bajya barimo donc harimo Lolilo hariho Fizzo hariho Sabi ngira muramaze kubona n'ama interview yabo yuko kenshi uba abajije umurapere bemera avuga ati Fabilove vraiment respect ariho l'entrée promoter mwakoranye ikiganiro wavuze ngo jewe ngo bijyano byo gupostinga ngo umukobwa murakundanye ati je ntavyo nkunze kugira ariko si kuvuga ko twadufise ngo abashori bacu babi canke abagore babi urumva nibivaye nayo majambo n'ukuntu kijya ikiganiro ukuntu bagikoze nico bagombye gushikako ariho haciye hatangura kuboneka promoter afata ijya foto bayigeranya n'umugore wa Alvin Smith urumva bibeshiri bacu bavuga ati voilà ujya mukobwa rero nyimba basokana kandi Fabilove yayizigiye kinini ata video akora bisigura yuko ari ujye nyene muri iyo video ari basoka abo kandi ubibutse yuko no kumukwa zomukwa Bonjour, bon après-midi, bonsoir bakunzi ba Motivation Plus Media mumeze gute mumeze bon kuri micro muri kumwe na Bella Gomez aka Bad Mama umuco nyakuri behind camera ni Fizz Killer mumeze gute kwanza mumeze bon uno munsi hiwanyo ibigane vyanje muzakira gute akajambo murahawe ikaze muri comment uno munsi rendi kumwe n'umuririmbyi umwe bingora no kuvuga mwizina kuko arateye ubwoba mvuze ateye ubwoba ntimuce mwimvira ngo asa nabi cagize nteno bivanye n'amateka yiwe vraiment arateye ubwoba n'umuririmbyi ushobora kuvuga ko ari mu legend abaririmbyi je kuri je umu legend n'ujya amaze muri umwuga w'uburirimbyi imyaka 5 inarenga rero nkuko mubizi Bella Gomez arinze yishikira aha abazanye ikintu gikomeye rero umuririmbyi sinuwundi n'umwanditsi w'indirimbo ntaco wanze umupangayi master iyo rero mvuze ibikorwa byiwe ngo n'izina rica ryivugira ngo izina ryanje sugufite nasiko ryubaka ubona sinundi ni Fabilove nibaza kumwe mwamaze kumumenya Fabilove ndakuramukije nanje urameze neza yego meze fresh amakuru yawe meze bon sana ngo abandi ngo yari yabuze sinanabuze kubera ko sinava nguma nkorera ibikorwa byo kundwi cye ku munsi ku munsi turabiha umwanya ariko ngo hariho besha bavuga ngo Fabilove ngo yaje ngo yiteguye ngo afise ibintu byinshi muri stock of course ibaze ko abongira n'inshuti nyakuri bo bazi byanje uno munsi sindi bukubaze ngo wambariye ariko entreta nibaza yuko ibikorwa ivya mbere twaramaze kubitanga babandanye baraba indirimbo yitwa King ifise na video amasanamu kana ameze neza aho benshi bakunda kuvuga ati Fabilove ntiturabona ariko aratamba so niho baza kukubona muri iyo video baraza kubona ndiko ndatamba dance y'ubumeshi oya none ndabigirenga umva bazo bakibira abagute nibagenda birabihaje kuja kubira batireka turabe bandanye bandike King by Fabilove bacayibona amasanamu atagatse cyane aho hose sine bwashike ariko nta kibazo yagize neza kunyunganira Fabilove sindi bukubwire ngo wambari yangahe
canke ninde yakwambitse mbega muri somene izi impuzu izi impuzu zigize kangahe wambaye ukabeguka bwirwa n'umujournaliste turaberewe bon nta kubera aba journaliste tutaguma duhura buri kanya ariko icyo nzi cyo ndikiyo ivyo ndavuga ngo kiyo cya jami ntegezwa kwigora uko biba biri kose ya ndabishima uko turagenda tukaraba naho bituvuna ariko turadushima uko biba biri kose ya ni Fabilove mwakunze cyane mwabonye cyane no munsi twamuze kuri motivation plus media dufite ibibazo byinshi twomubaza mbega Fabilove nagenda kwaze ngo uri umuntu ki mu buzima busanzwe ariko sico kibazo nabonye ko ico cyotangura mbega ni kubeka Fabilove yahisemo umudi wa hip hop atigera gucanga nandi mastile yose nka kuya twama tubona Bface no munsi yagiye guhibongoza arambye aragaruka muri hip hop ni kubeka utigeze uhemukira buri muririmbyi wese agira vision rero iyo we wihaye vision ukiha vision yuko utegezwa kuba umuririmbyi urashobora gukora icyo ari cyo cyose we wipfuza ariko jewe nihaye vision yuko nogira icyo ngwaniye donc cyo ndamaze kugisigura kenshi ni kujya ko abanyepolitike sinzi ko abana abanyepolitike ashobora kumva umunyepolitike ariho nk'umunyepolitike mugabo hakabaho n'umunyepolitike agwanira iki par exemple nka ntuze nka gwa gasore agwara yaharaniye intaye yo kwikukira akarobe kame canke ndadaye agwaniye demokrasi donc rero kenshi uri kuragwanira ikintu nacyo gituma uzosanga rimwe na rimwe uhura n'ibibazo kuko hari abandi babipoye ngaho uko mugatacho ko baragwanira ariko jewe ndumva neza ko noryoherwa hip hop y'u Burundi gize agaciro ikagira igeze ariko kandi twitwa barapera nico kintu ca mbere akujya kwa Tupac ubona yarinze afara umurapera kujya tubona ba Rick Ross gushika no munota baje izi tutarumva baririmba bahibongoza donc turakeneye kuba aba milliardaire mugabo dufise ico twagwaniye cyo tuko turaharanira ubwo Fabilove niyo atazi guhibongoza kari yo mpamvu ashobora kuguma umwanya wose ari muri style imwe mbega nyimba azi guhibongoza naducishirize koko mayange bon jewe sinova nita ko nzi guhibongoza vraiment simave mbeshe ariko mugabo naravyize kandi ivyo kuririmba vy'iwanje no bikora kuko indirimbo yitwa Master chorus nije ndayiririmbira ntaco wanze chorus nije ndayiririmbira harimo n'indirimbo yitwa amadefo nije ndayiririmbira ntuze hari indi yitwa imihari troisième couple irimo ijwi nduza ntuze hari indirimbo yitwa abapangayi nayo nyene deuxième couple harimo ibintu ndirimba donc kuririmba ndabikora mugabo sinova nita ngo umuririmbyi kameme kubera siyo domaine yiwanje rero nabo bandi sukuvuga yuko arabaririmbyi bazi kuririmba oya ahubwo nuko bakora indirimbo itari hip hop gusa bigace byitwa ko bazi kuhibongoza sino bijyana je no bikora n'ukuri yego bijya n'ibintu bisanzwe cyane uravye mu bahibongoza bazi reka nakubwire inde muririmbyi wowe wemera ukavuga tujya mu nahibongoza neza ati naje mbwize bijya no bishobora no bishobora ahubwo ivyo ntushobora jewe ivyo ntushobora vraiment sino hava mbesha Big Fizzo vraiment ivyo akora ntavyo ndoshobora abandi bose ivyo bakora bishobora ego bro kuko bijya birasanzwe kuko ni jewe be warubizi yuko jewe nzi ibintu vy'ama instrument ndazi kuvuza gitari twebwe twigira umuziki muri eglise twigira muri eglise rero jewe anashima ndafise n'indirimbo zimwe zizosohoka bazovyumva jewe ofete ivyo guhibongoza ndabizi mugabo sishaka kubijamwe mugabo nkibongoza nk'umurapera sishobora kuvuga ngo no higanwa na Sabi cyangwa ngo Fizzo cyangwa abandi bazi kuririmba cyane no nk'umurapera nyene nka jewe so rero nico cico rero sinkunda yuko mvanga jewe ikintu mba numva yuko vraiment ntari experimente muri cyo mba numva kumenga noja mu bintu numva yuko ico kintu ndagifitiye impano sivyo rero benshi ubu umuziki bawukora kugira yerekane ko vyose abizi orko imana ntishobora kuguha vyose nikibaho baya nikibaho vraiment Fabilove twarabonye
iyi King wasohoye video amajambo menshi yaravuzwe ama comments ategezwa kuzindi ndirimbo isohotse kandi niyo umuririmbyi novuga yuko akomeye akurikiranwa cyane bavuga yuko Fabilove ngo atamahera afise yo kwirihira video ngo video amaze gukora yonyene ngo ni ntaco wanze ngo never give up ngo byabaye support ngo n'umuntu yamufashije mugabo uno mustumubonye kuri King ngo comment zambe zatangwa kushikira ngo ujya mwigeme yoba yashoye gukoresha ngo niwe yashoye kuriha video ngo nayo Fabilove ntafise akora ngo yirirwa mu kanyosha yicaye urumva bisigura ngo urimwe muri babantu kiri kuyaririmbye babademu baba diaspora kuturongora sinanza kujya mukoga mu diaspora ariko nibaza yuko abanga mu gihugu cy'u Burundi mbwa barundi katafise amahera kandi yuko ari we yashoboye kukurihira video bon je nibaza yuko Fabilove ikintu cya mbere intambamya akunda guhura nayo shake muyumve ni juste guhura n'ibitero vy'abandi barimvyi bagenzacu batashaka yuko umuntu yavansa canke abandanye ibikorwa vy'iterambere vyiwe bakoresha ama groupe yabo ngo kugira ngo badusambure orke biganye nivyo bidukomeza kuko jewe yaba batantera bijya bitero hari ibintu bimwe bimwe kuko keshi bajya abantu bakwanka rimwe na rimwe bagenda gukora kuri ijya kote nyene ku kintu babona neza ko utaratunganya neza rimwe na rimwe kandi n'igihe bavuga n'ikintu bakexagera canke bakavuga ibitari ivyo ariko kenshi barakunda kutwibira nibanga rero bajya abantu twebwe turanabashimira rero ivyo bitero turanababara voilà rero uko biba biri kose je nibaza yuko ntaco baba ko barakora kuvuga ngo bako bararondera guca intege umuntu cyo kugira gute jewe kudakora video suko ntaronka komano nshaka kuzikora izo mpora mbona z'abandi nuko twese nama nakivuze ico kintu nuko twese dufise amavizi atandukanye nta wuzi Fabilove igituma uno munota yoba hari ibintu bimwe bimwe ari yaritangira mutabona bisigura ko kureka gukora video wabigira ubibona bon vyarigeze kuba bishika kera ibanga igituma Fabilove kuva aho yatanguriye akaba afise video ikabigize ya gatatu ni kubera iki bon ubwa mbere opahava bon ntaratangura ijya ntaco wanze ndemera yuko harabaye ikibazo c'uburyo ego ariko inyuma gato narashobora kuronka uburyo bwo gushaka kwiyungunganya ariho ubona ijya ntaco wanze nayikoze saba jeune benshi ashobora kuinvestisa gira ma 4 millions ukinvestisa umuziki umwe benshi wanda bibabwira bakibaza ngo ni blague ijya ndirimbo ntaco wanze narishe prix de 4 millions kuko sabi muri launch yayo namurishe prix de 2 millions nongera ndayikoresha ijya video ndayiriha mu 2 millions nayandarenga urumva yaravuye mu mufuki wanje hari uwundi muntu yayandihiye urumva c'était muri comment azabivuge vraiment jewe nta muntu higwa n'umukobwa oya jewe bon jewe vraiment gusa je kuntu meze sinkunda kwishira hejuru ngo nerekane ngo mfisi mugabo bazogenda baramenya pore niho bazomenya Fabilove wariwe benshi bakunda kumkritika arakenye yego turakenye turi muri Afrika muga ubwo ni ya modoka imwavuga ya modoka bagonga ariko sindiko nda present imiduga ngaha reka turi mu kiganiro sivyo byose birajana ntaco biba so je ndiko ndavuga ikintu cyo cirekeye ntuze video maze gukora ndakora never give up maze gukora never give up bacavuga ngo ngijya video baravuga amajambo menshi ngo ni y'ubukene ni iki okay director yari simbizi sivyo twaramuhaye turo materiel urumva turamuha igikoresho cyose cyoba gikenewe turamuha n'uburyo ibintu byose turafashanya hagati yacu rero ivyoba vyarabaye nimba hari ico mutashimye muze mukibazeho sino nta bukene bwigeze buba kuri jewe kuki wahisemwo simbizi namuhisemo kubera ko jewe hari ukuntu ndaba ntuzeye y'umuntu novuga tala y'umuntu sivyo simbizi yari umudirector kuva kera kandi kuva kera vraiment rero yari umudirector novuga yuko yakoze kuva kera yakoze indirimbo nyinshi za hip hop rero ijya ndirimbo nifuza gukora novuga amasanamu iri gangster rero abantu z'aba director ngaba bashoye gukora
amasanamu y'iki gangster y'ubuzima bugoye ni bake vraiment usanga abandi bagutagatishije bakoze ibintu bitagase mugabo ego bitagase turabikeneye mugabo hajya nari nkeneye isanamu imeze ukuntu nyene y'iki itandukanye yazijya y'ubuzima bubi basi y'ubuzima bubi niyo nari nkeneye rero Idrissa kaba yarasanzwe aguma kenshi akunda kunsaba ko no muha injuro azankorere video umunsi ca ndamuha opportunité araza turakorana ariko ico kibazo cyo vuga ngo yarabuze ibice biriya amadrone twe twayazanye buri kintu cyose twe twakizanye vuga yuko yarantwaye uburyo bwinshi kandi butari buke cyane kuko hagiye harimo groupe de danse zitatu kandi bose vraiment narabafata neza kandi umwe wese vraiment gufungura kugira gute nzana abastiliste babiri witwa Sabas baramuzi kugira umukote kugira umuhagurutse suware wese hanyuma nzana n'undi yitwa Mirix donc nzana abastiliste bashika kuri babiri hanyuma aho rene turigwe turashirako uwo muntu zumu director nawe ya mu queen video ntariho ujya mukobwa rero niwe nshaka nshikiko yego asanzwe ari umuririmbyi yitwa Beshu Bebe kuba ari umuririmbyi yashoboye kuza muri video yanje kunsapotinga numva umenga ni ibintu bisanzwe ari kubifata nk'ibintu bisanzwe ya ariko ni umuririmbyi kazi kandi no ngaha ntabwo ari mu diaspora ni muririmbyi wo ngaha nyine muririmbyi kazi nyene kandi afsingabirano mugabo gusa bacha bon peut-être ko batamumenye mugabo niba mumenya nibaza yuko abenshi abamunzi baramunzi ya rero nibaza yuko ivyo byo kuvanga amahera bafise aho baba bikuye King itarasohoka tugwa tukiva ko hari indirimbo iri mu gusohoka harabonetse amafoto muri kumwe yambaye umupira wa Dakeshan Boy nene si muri rya video no muri rya video ndacyari ko ndabigenda haca kesho abanyamakuru turafise ukuntu tuzana inkuru yiwacu ugasanga yishikintu kanaka canke yunguye ikintu kanaka ariho l'entreprise promoter mwakoranye ikiganiro wavuze ngo jewe ngo bijyano byo gupostinga ngo umukobwa murakundanye ati je ntavyo nkunze kugira ariko si kuvuga yuko twadufise ngo abashori bacu babi canke abagore babi urumva nibivaye nayo majambo n'ukuntu kijya ikiganiro ukuntu bagikoze nico bagombye gushikako ariho haciye hatangura kuboneka promoter afata ijya foto bayigeranya n'umugore wa Alvin Smith urumva bibeshiri bacu bavuga ati voilà ujya mukobwa rero nyimba basokana kandi Fabilove yayizigiye kinini hata video akora bisigura yuko ari ujye nyene muri ihe video ari basoka none erga je naho twosohokana nibisanzwe sivyo kuko n'umukobwa nanje ndumuhungu sivyo gusokana nawe kuko nabo twosohokana nabandi bose nabakobwa nkawe sivyo mugabo rero ikibazo cyo guca biyuvira ko ari we yondihira sinzi ikibazo none jewe kuvona koreye umuziki eske namye ndihigwa nabandi so ubwo bushobozi arashobora kuba bufise ariko mugabo nukuri sinohava ndeka gushima vraiment yaramfashije no mushimira namubwira ati nukuri imbere y'izi kamera vraiment no mushimira cyane ariko ivyo biyumvira sivyo na gato sivyo na gato ni Fabilove akunze kuboneka kenshi mu bintu bitandukanye ariko mu bintu by'amabase dukunze kuyimubonamo mbega Fabilove kuri aka kanya base kuri we niki ayiha agaciro kangana gute bon base ziri mice ibiri harabaririmbyi urashobora gukora base wibeshera cyangwa ukavuga ibintu bitari ivyo irashobora kuba base nyine ikaba trend ariko kandi arashobora kuba base ya yindi uvuga ikintu cyo mugabo ukamenya ukuntu ushaka kugira mugabo kaki kaca grandis rero jewe hari ivyo nkora simenye yuko ari base nuko atari base ukabyisanga swate naho jewe nkishirira ikintu ku mugaragaro hanyuma abantu bakakibezinga rero urumva kugira base numva menga ntaco vitwaye mugabo sinohanura umuntu kugira base yo kwibeshera uravye gituma nda kubajije uko duharure kuri Chris bivaye n'ukuntu akora bishavuga ngo ayo mabase yiwe ngo ivyo bintu vyiwe gaca bizana ca kintu bavuga ati ngo ni mutoyi wa Fabilove rero iyo habaye ikintu cyose ati Fabilove ntakaravuga karungikwa ujya petit frère wiwe ati genda uvuga ibi nibi tube turiyibutsa abantu urumva mbega Chris bivaye n'akazi kiwe akora n'ukuntu ibikorwa vyiwe biteguye muri Keshan Boy mumuha ikibanza kingana gute
je kwanza nashaka nsubira inyuma gato kuri ako kantu uvuze ati noshobora kurungika Belle Chris ngo tube turiyibutsa abantu jewe nta Belle Chris norungika kugira ngo ishobore kumuca ko kugira ngo izina ryanje ngo ribandanye Belle Chris ahubwo ni wa wundi wo kugira ngo tumufashe kugira ngo izina ryiwe rishobore gushika handi hantu heza twaragerageje turabikora no jewe nta kintu na kimwe dukorana cerekeye buzz sinzi nawe kavyita buzz kuko nibaza ko nawe mwibariza ku ruhande rwiwe ariko ico nzi coco nuko Belle Chris twarakoranye ndagerageza gukoresha ingufu zanje zose aho ngeza kumupushinga ariko navuga ko kuri uno munota nino saa tuko turavugana Belle Chris arigenga yaramaze gukura yaramaze kuva mu murungano rw'abana ubu deja Belle Chris ni wa wundi yo cano ngaha abantu kabona barasamaye ti Belle Chris ya rero aramaze gukura ubu rero hageze aho yitunganiriza ibikorwa vyiwe ubu deja afise staff yiwe arafise n'ikintu bita Fresh Gang logo muramaze kuyibona yiwe so ni cerekana rero katakiri umwana wa Keshan Boy donc twebwe azodufata nk'umuntu nyene umuvyeyi canke umuvukanyi mukuru amanuza azokimpanuza ariko novuga ko Belle Chris vraiment aramaze kwitunga amaze gukura kugira yitunganize ibintu vyiwe Fabilove muri Keshan Boy bivanye n'ukuntu muko murarera ugwaruka ruko ruraza muravye ico amaze kwimarira nka Belle Chris nta amaze kwigeza urabona yuko vyoroshe kumurekura ati genda wikorera ivyiwawe mbega intego yanyu igihe mumufasha igihe muvuga ati reka tumurere nk'umwana tumubera umuvyeyi mwashaka kugera hehe aho hantu mwashaka kugera yobera hageze misanzwe iyo uriko urafasha umuntu kwanza nk'umu artiste muririmbyi reka précise icyame na mbere ugwana naco nuko abantu bamumenya sivyo rero ico twarirutse naco nukuri ahageze vraiment novuga yuko hari n'abastare benshi asumvya kameme rero uravye ukuntu akwirikiranwa cyangwa ukuntu azwi urabona ko ari umuririmbyi amaze kugira ahantu yamaze kuronka fondation uyu rero igisigaye niki nuko rero abahereza vya bikorwa ivyo bikorwa navyo birahari hasigaye yuko abiba rero vyinshi bien tazobereka ibikorwa bitandukanye hanyuma twebwe ntitwamurekuye kome kumuheba no twamuretse kugira yitunganirize mugabo tuzomugora twose cyangwa nimba ari impanuro tumuha ku bintu bitayiko biragenda neza tuzozimuha mugabo pana nk'uri muri Keshan Boy ya kuko aramaze gukura ubu deja afise muze niki kico bacarakwetse ko Belle Chris amaze gukura muvuga ati turashaka kumurekura akagenda agakora ikintu ciwiwe hari igihe urekura umuririmbyi ugasanga ahubwo umusubije inyuma bivanye yuko umurekuye atari bwakuragere hahandi ushaka kubugeze ni kubera nikiye kintu mwabonye ati Belle Chris yamaze gukura ati reka genda shinga icuwiwe nuko kera mu bisanzwe kugira ngo bamumenye banda kuvuga ngo mutoyi wa Fabilove mutoyi wa Fabilove mugapuro mu maravuga Belle Chris umuzi wese Belle Chris navuga ati mutoyi wa Fabilove donc iyo mutoyi wa Fabilove ni kintu baca ko kugira ngo bidentifie neza ku muntu mugabo puro moma umuntu wese avuga Belle Chris arari prononce no ma commentaire amwe murambona bandika n'ibintu usanga abantu bakora komanta n'ibintu atanarimwe mugasanga izina giye bakora riciya ko ngo umenga ngo ni Belle Chris cyangwa ngo umuntu donc ibintu vyamwe nuko bisigura yuko Belle Chris naho hariho abo babamwikabusha mugabo aramaze kwandika izina kamwe bisigura yuko ikintu cabetse ko amaze gukora ni kugira izina nico ahanini mu artiste muronderera hanyuma ibisigaye navyo abasigaye kibikorwa akoresha rya zina hanyuma akabandanya rigira kariduza hanyuma tubonyeho aho ashobora kuba rikarahengamira gato tukongera tukamufasha mugabo afise iyo fondation yiwe quand même Belle Chris ikintu cyambere nagenda kubwire izina riragoye kuduza mbwiyo rimaze kuduga rigakoroka biragoye kubwizo se kuriduza ngo abantu bashoye kuri nanje nakubwiye ko tuzomwama hafi tuzomwama hafi mbega muri Keshan Boy ho harimo abartiste bangahe abaririmbyi bangahe ico kibazo no kimbaze next thing ikindi uzobukoze mbega logo ya Keshan Boy imipira igeze hehe imipira irahari benshi amabayibonye no muri video ya King barayibonye n'ahantu hatandukanye abantu bamuza Etats-Unis
abantu baba ahantu hatandukanye bahora babona baposta ko amafoto tutayibona mu isoko mu isoko ntiturayishira habona mugabo irahari uyikeneye vraiment zandondere ku mbuga ngurukana bumenyi ariko bientôt très bientôt tuzobereka ngene ibintu vyacu bipanze muzora muronka ibintu byoroshe mu buryo bworoshe yeah. Mbega Fabilove kubera iki tutagiye turamubona mu malebo menshi ejo yari muri iyi canke ngo avuga ati ndahagaze muri lebo kanaka hariho na post wigeze gupostinga sinibuka kumenga yari wewe nyene ati mbega nje muri Empire canke nje muri Bantu Boy uhajyo rogombye gushika kuki kuko byose ntivyari muri gahunda yo kugira ujeyo wagomba kuwerekana iki mu bakunzi ba musanze bagukurikirana hariho benshi bavuze ati ure tugiye gukurikirana Bantu Boy ko hariyo Fabilove ati tugiye gukurikirana Empire munyuma tubona indirimbo turi kumwe na Sabi nibaza ya featuring na ba Benturu turayibona benshi bavuga ati yinjiye muri Empire ikintu cyo kuva kera ugitangwa cyo cyakubujije kuja mu malebo ni nkiki ariko ni nyuma yiga indirimbo ya Sabi twaciye dusoreye yindi turi kumwe na Big Fizzo yitwa Irijoro donc aho vyari bigoye kumenya aho ndi so rero je mvuga yuko Big Fizzo Sabi na bagenzi biwanje kandi n'abantu bambere bakunda kunyakuhaje abane ntege novuga mu bafane banje bambere mfise bajya barimo donc harimo Lolilo hariho Fizzo hariho Sabi ngira muramaze kubona n'ama interview yabo yuko kenshi ubu abajije umurapere bemera bavuga ati Fabilove vraiment respect yeah so rero sukuvuga yuko abantu nkabo turagumana hafi rero kuja muri bo cyangwa kuja mu malebo yabo no basa n'uri muhira mugabo ni vya binenda kubwira donc hari igihe ubona umuntu ati antku umuntu tukeneye izindi ngabirano z'abana bakiri hasi kugira tuziduze rero nibaza yuko Fabilove ndamaze kugira aho ngeze ahubwo gusa bisivye yuko hari ahandi dukeneye kugera rero sukwanka kujayo ahubwo nuko bo baba bafise ntuzezo gufasha abandi bana kandi natwe nivyo tuba dukeneye ya bafasha abandi bana bakiri hasi kugira ngo babaduze bashobe kumenyekana ishe tuma rero ntoshobora kuja muri izo lebo zose ya Fabilove wavuze ko udashaka kuja mu malebo donc yumva ntuvuze ati ngo ndetse kwijamo kubera kunuko ni kubera ukeneye yuko bashaka gufasha izindi mpano zitarishobora ego nibaza ko twebwe suvuga bon Bantu Boy ndondeye ikandondera nyene ku rwego rwa Fabilove baza kumufashiriza ku rwego rwa Fabilove aho sawa canke Sabi ndondeye ati tugufashe ku rwego rwa Fabilove aho sawa mugabo benshi nuko nabo antuka turi muri business babashaka yuko bakora barakoresha bike bivanye n'uburyo buboneka muri uwo muziki w'u Burundi donc ucu usanga bibuhiriranye n'abajye baririmbyi bakiza bibuhiriranye n'abajye baririmbyi burya buryo bw'abaririmbyi bakiza donc arakeneye kindirimbo yiwe isohoka arakeneye ko akavideo kiwe kabaho arakeneye kumenyekana kudevelopa talayo ariko je nibaza ko Fabilove vraiment nokure ico nakoze canke ico maze kumara kirahari rero suvuga ko ari urwanko ko babonyanka canke je ko nobanka ahubwo nuko twanka ko no hava sanga ndiko ndamusaba none ngiye muri Bantu Boy ndiko nsaba ivyo Fizzo bamuha nanje kari ivyo bategezwa kuma ngiye kwa Sabi ati ivyo Sabi bamuha nanje nivyo bategezwa kuma rero cumenga tugiye kugwana mugabo ujya wundi abakiza baba baramuha kwanza ivyo ku rugero rutoye rumukwiriye umva rero nivyo bisigura yuko ureka kuja muri ayo malebo bivanye yuko Sabi na Fizzo munganya level oya suko tunganya level fema tube twubaha kwere tube twubaha ari abantu bamaze kugera ku rundi rwego bidasigura ko natwe turi nyuma ariko twemeranye yuko Big Fizzo hariho ahandi hana maze kugera Sabi harandi hano maze kugera natwe naho turi nyuma gato ariko turemera yuko hariho intambwe bamaze kudusiga muri generation ninde muririmbye ari duhare ngo arimba hip hop canke arimba R&B no ninde muririmbye urabuka avuga ati ujya muririmbye ndamuravye gusa ngoswe kidogo nsanga yansize gatoya sha aho biragoye kuko muririmbyi wese afise talent vraiment naho no musanga mu nzira ngaho ndagira ubwo nkavuga ati umuririmbyi vraiment hamwe yogira gato gusa arashobora kwerekana iyo tara yiwe hanyuma akansumvya mugamu gihe haririmba hip hop bandi bashobora gutera imbere no ahubwo jewe ahubwo ikiza kumfasha
nuko nanje talayi wanje vraiment urinze wumva umurapere yubahuka kuvuga yuko nibaza ko ije maze kubigira jenyene avuga yuko kwisi umuntu yo mutera ubwoba kwisi atawuhari nije jenyene maze kubivuga so rero sindabivuga ko mbeze nivya mini nakubwira ati hari ibintu ngira ntamenya ko ari mbeze cyatari icangwa muri beze cumenga ni beze ariko suvuga ngo niki ni kubera ko jewe hip hop yose ibaho kwisi abarapere bose babaho kwisi bakomeye tuzi jewe mba ndabafise mu telefone mba numva ivyo bakora kandi buri kintu cyose bakora nuko gusa umurundi ariko aravuga ikintu cumenga ikarabesha cyari karagira gutya cyane no kwiyemera mugabo uri hip hop yose kuva nkiri umwana muto nari mfise ama rap cyangwa ama hip hop muntu uze mu radio yiwanje nkazivuza muri CD cyangwa muri flash cyangwa muri carte mémoire nabanzi kubisubiramwo nkumva yuko ndabishoboye rero ino munsi ugwego cyangwa urugezo ngezeko gwingabirano yiwanje nta murapere kwisabaho yontera ubwoba rero ndinze mvuga ico kintu urumva yuko naho no gusanga uri umupeti ngaho umuntu uze nta kibazo ahubwo rero camfasha abandi camfasha abandi kugira ngo ico mfise ndagigabire abantu uririmba igice nimba cyo nimvira ati nari nkere kubona ijya vibe umunsi wa mbere winjira muri studio bivanye n'ukuntu uririmba cyo nimvira ati mbega inspiration yayikura kwande umva wavuze ko warufise benshi wakwikirana ninde waraba ukavuga ati jya muntu kwera aranyemeje ati naje ngiye gukora ahubwo ndakora bijya akora ahubwo ndanabirushirize je rero muisanzwe nibaza ko ni nigambere ngira iki kintu sinzi ko nabandi akibuza igambere muisanzwe je benshi bakunda kunyitirira ngo Eminem abandi bakakira baranyitirira ngo Rick Ross abandi bakanyitira abandi ariko ico nababwira coco jewe nagize urusukirane rw'abarapere nka bose ndabashira ngaha hanyuma waze kubashira ngaha je rero iyo ndiko ndaririmba gusa ico kintu ntaco bitaho abantu benshi iyo ndiko ndarapa hajya ndapa ngena ndahindura style hari umurapera ashobora kurapa indirimbo yose ukumva vraiment agenda kwakundi nyene karindihera jewe vraiment ico bita style naho yoba umunyamerika vraiment ashobora kunkota kavuga ati antuku umutipa arakwije condition hariho ukuntu ushobora kurapa uku mistari nkingahe ukaza wumva yahindutse ngaha ukaza wumva haranyarutse ukaza wumva agiye pole ukaza wumva agiye uku ukaza wumva agastire ora nkabigangira ngo vyo ni bi go ndo na ho mu gerageza kubisuguma kenshi urumva toke nko kwiyumvira ku gastire ko kugira uko umva ko kugira uko benshi rero nk'ivyo byo gukreya amastire ntavyo bashobora cyane ntavyo biyumvira ko ntavyo bazi urumva so rero ico kivana rero ningene abarapere benshi kwisi mba narabumvirije rero aho vyongora kumenya ngo one SPE ko nuyu mugabo wo parava bose vraiment kuko narumvirije Basso Rams narumvirije Eminem narumvirije DMX narumvirije Tupac ariko Tupac ndamwemera ariko suko namwumvirije ko cyane gose ariko abantu DMX ntuze Eminem ntuze nani Basso Rams tukacha tuja ba Rick Ross tukacha tuja abarapere benshi vraiment narabumvirije vraiment benshi cyane rero abo bose ndabumviriza numviriza ivyabo eske ndabishobora sindabishobora donc rero iyo ndiko ndarapa usanga naguye kurusha nkuri agasanga nakuyemwo ntuze byi ugasanga sindabimenye iyo ndiko ndandika rero ha biragoye vraiment kumenya ati ni inspire kuri kwera bose narawumviriza mbega aho watanguriye naho umaze kugera ubu nikiye kintu umaze kuvuga ati je narakoze ahantu ndumva ko nezerewe ngeze kuco nashaka ariko maze kukigera ko navuze ati ndakwiye kubandanya ngere kuri ibindi bon twese dukora turondera amahera tukora turondera amahera rero amafaranga kera warashaka kunkubita nabuze ibihumbi 10 ariko pour le moment ntiwashaka kunkubita nabuze ibihumbi 10 rero juste ivyo dufise no munsi nahari bike ariko turavuga ati ejo hahise no munsi hasumbe ejo hahise quand même rero nibaza ko uko bizobandana niko tuzogena turatera imbere no mu bindi quand même ejo nkabereka ati urukampuni gwanje canke ko imipira keshani canke ukazobona nagize nkuru lebo gwanje cyangwa ukazabumva nagize nkuru ntuze nkuru
ruizine kanaka urumva etage urumva sino hari ivyo tutaragira ko abaririmbyi naho twovuga ngo dufise amahera cyangwa ngo twogize gute ni ibintu bisanzwe kuko nko mu yindi bihugu usanga afise nk'imiduga nk'ine 5-6 kandi kazi y'amahera miliyari menshi yo nga mu Burundi mugabo twe nga mu Burundi kibazo kihari umva n'uronsa kantuze akamodoka abaje guposta aga probox ebana ntimumukira urumva agiye gupanga inzu agapanga ahantu nyene ha bien vraiment Imana yaramuhezagiye akashobora gupanga inzu imeze neza amaselfie arabica urumva ama video arabica ego ni fresh mugatwe dukwiriye kuba tugira kuri ya ntambwe twerekana impangu dufise na impangu dufise biki dufise donc ibintu vyamwe nuko rero nibaza yuko biracyaza ni pole twayaje byinshi benshi bari bakeneye kumenya mbega Fabilove na Chris baba bakiri kumwe ngitwane nabikubajije niko yari amakuru yaguma avuga yuko Fabilove yirukanye Chris oyaje sinomwirukana njyana ni petit frère kandi tuzokwamana umwana nyubaha barankunda n'umwana nanje nkunda cyane mugabo nashatse kwerekana yuko amaze gukura ubu yitunganiriza ibintu vyiwe kugira ejo canke igihe nibabona ibintu vyiwe ngene bimeze baze bavuge ati none kuminga bavanye kumenga no ni juste gukuza basi haje uvyaye umwana ukabona ntakura akameme urumva ntiwovuga ko wareze urumva so natwe rero nivyo turimo reka ndabashimira abakunzi ba Motivation Plus Media mwasho kudukwirikirana ya Fabilove mwe mwakunze Fabilove agapera bazi ko kuri Motivation Plus Media ucishamwe izina rya televiziyo yacu Motivation Media televiziyo nziza cyane muze muyishigikire kuko natwe turabarundi ishigiriza ibiganiro by'abarundi yo reka tugeze ivyo burakoze cyane mubandanye mukurikirana ino TV mugiye subscribe hanyuma ariko kandi mugende no ku rubuga rwa Fabilove Cation Boy murabe video ya King imeze neza ariho bazobona ko Fabilove karataba avuga ngo sinzi gutaba bazobibona rero dukende dukwite gapela ya King nayo ako gashaka duhiganwe nikande kabwire kanyigane pumo bazika kabaze kwanza uri ndacabaganza nushaka ugenda uki King muri rap ndabatera nyita umwami namwe muri nkaba nijemwa mwigisha ntanguri page y'inyigisho reka tugeze ivyo kubera ko ibisigazo biraba muri show murakoze cyane nababwiye twaye kuri na Fabilove twayazi ibintu byinshi cyane ikiganiro wakiravye akageze nambwiye ati merci beaucoup mumande ako kandi ubibutse yuko no kumukwa zomukwa no kumukwa ni Bella Gomez aka no kumukwa zomukwa abarereze akakanu bari bashire baza kuca bimvya ko ivyo bavuze ni umuntu yanyakira na Bella Gomez ndashaka karateza ni aka navuze no kumukwa Bella Gomez no kumukwa zomukwa cyane bihindukiye kari wewe ubwira oya ni juste akantu kari gaciyemo gatoyi no kumukwa nzomukwa bayidawe kandi iyo gahunda twacayibandanya rero mudokwirika rero abantu benshi bari bazi ko Fabilove zito ngo tuyage ngo iminota 2 canke ingana kiwaze vraiment oya ari bisanzwe nta na kimwe babonye thank you son fresh hanyuma tubasezere ariko mande ndakubaze none ugenda he tugenda guhe na karifti vraiment sindo fresh urajya kabenzi wewe tugene wenda kudepoza gusanya imisiga cyahariye nta kibazo je barambaye lift